Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya muri eta majoro inzu iriko irasha nyuma yuko ibihanganginga mu gihugu caciza c'u Burundi bejeje gusubiranamwo. Ni nyuma yuko igisirikare c'u Burundi ariho cajeje gusohora itangazo rikomeye cane yuko abasirikare bose b'u Burundi bavanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abandi bakaba baciye bafuta iyo ngingo ikomeye cyane yo kubeshuza ubwo bubeshi bwashizwe ahagaragara n'uyu muvugizi w'igisirikare c'u Burundi. Namakuru rero tujya tugaruka ko mu buryo bw'idonido nyuma yuko umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi wenyene gushika ubu ngubu ariko arakorora mosozi nyuma yuko ibintu bejeje gukomera cyane vyo bigiye kumurangirana. Amakuru rero akomeye cyane reka munyemerere tuyabashitse ku buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe kaze tuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane makungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu caciza Burundi mu makomine agiye atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze. Reka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri wewe waje gucyonda ijambo sabone cyangwa subscribe bivanye naho muherereye. Reka nsubire ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agataya kazira muntu mukayatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ava muri eta majoro no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu umukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye atangingo nimwe arekuriye gufatana cyane ko gushika ubutegetsi bwa Gitega ubwoba buri mu minwa y'ijyanganje General Prime Niyongabo n'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye Ndayuba. Ibi vyose rero bikabeje gukomerera Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'umubonano w'ibanga yagiranye n'umukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu rero yemeza aya makuru General Prime Niyongabo nyuma yuko yanse ingingo ikomeye cyane igisirikare c'u Burundi catangaje yuko ingabo z'u Burundi zakuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bica vyumvikana rero yuko hari uturwi dutandukanye nga mu gihugu c'u Burundi twinyegeje inyuma y'umugambi wo gukurako ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye arakorora amosozi nyuma yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye u Rwanda. Bibutse yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiranye ibiganiro n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye banzura yuko gushika ubu ngubu hari ingabo nanone zizoza zirarungikwa ku ruhande rwa FRDC kugira ngo zifashanye n'ico gisirikare, ariko General Prime Niyongabo n'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi nyuma yo kumviriza umubabaro abasirikare b'u Burundi barimwo. Iyo ngingo yoba yaciye ayifoto umukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye. Biravurwa yuko rero ariko aragiriza uyu mukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi yuko ari we nyene yoba yaribonekeje mu gikorwa gitandukanye nyuma yuko yoba yarahamagariye abasirikari b'u Burundi kugumuka na cane ko bica vyumvikana yuko haheze imisi itari mikeyi havugwa intureka ya kudeta. Abasirikare b'u Burundi bariko baragaruka mu gihugu c'u Burundi baba baravuganye ku telefone ngendanwa na General Prime Niyongabo amajambo akomeye cyane ari nayo nyene tugira ngo tuze kugaruka ko yose mu buryo bw'idonido. Turaza rero kubasigurira kuri ibi vyose biriko biravurwa nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Gushika ubu rero umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba. Abene igihugu nga mu gihugu c'u Burundi turafise ubwoba na cane aba bari ku mugwa mukuru wa politiki Igitega. Umwanya ku mwanya turafise ubwo rw'umuhari wa M23 na cane ko hamuye abasirikari batari bakeye. Ubwoba nigishika ku mukuru w'igihugu nyenicubara General Major Evariste Ndayishimiye wenyene na cane ko adasigaje imisi myinshi ari ku burongozi mu gihugu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya arashobora gutangazwa ikudeta n'ibindi bitandukanye bizibonekeza mu misi iza. Ndabahaye ikaze rero muri aya makuru akomeye cyane tugira ngo tubatosorere kandi tubashitse ko mu buryo bw'idonido, tukaza kugaruka kubijanye n'uko amakungu yoba yatanguye kwivanga muri ibi bibazo bitandukanye ingabo z'u Burundi ziriko zirahurira n'uruva gusenya n'urwo imbwa yaboneye ku mugezi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru rero akomeye cyane adushike na makuru ateye ubwoba
aka kanya rero turonse amajwi ateye ubwoba nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yogirana ikiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi, aho bari ivyari ku murongo w'ivyigwa ari ibijanye no gukura ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko bigaba nkaho vyoba ari ku mvugo gusa ariko ku ngiro wapi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko ibihangange General Prime Niyongabo yaheza abivuga, aravuga yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko ararongora igihugu c'u Burundi akoresha ubujanja n'ubuswahili nkuko wenyene yahora abishikiriza. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arasabwa gutunganya imirimo yiwe yose, amabanga yiwe yose yo kurongora igihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo nyuma yuko ajeje kuva mu gacereri wenyene bica vyumvikana yuko yoba yemeye kuzoca ashira ahagaragara ibijanye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafata ingingo zikomakomeye ku basirikare b'u Burundi. Ndabibutse yuko hari ivyabonetse ku kibuga c'indege Igoma aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi bari babwiye yuko bo bagiye gutahuka baganuka bashika nga mu gihugu c'u Burundi, ariko General wabo yarabarongoye gushika ubwo yaciye ahabwa itegeko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uwo mujenerali rero yaciye atanga itegeko, kandi bivurwa yuko uwo mujenerali ryari itegeko riteye ubwoba uko tubishikirizwa na bamwe mu basirikare bo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko abo basirikare babwiye yuko nibohirahira gujaka kurira indege baganuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe muri abo barabutabwa mu mvuto, ahubwo bagaca bagirizwa icacu ko bagerageje gufata ikibuga c'indege i Bujumbura. Umusirikare rero yatubwiye amakuru akomeye cyane, gusa ni inkuru y'umubabaro tuze kumviriza mu yandi makuru akomeye cyane. Ndabibutse yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bikomeye cyane, nyuma yuko amakuru ava muri ico gihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yonyene agaragaza yuko abasirikare b'u Burundi bamwe bariko barahura n'ibibazo bitandukanye mu mashamba ya Kongo, na cane ko bamwe babandanije baheba igisoda c'u Burundi. Kumva yuko uri mu bwoko bwabo ba M23 na cane ko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko baragiriza abasirikare b'u Burundi ko bo bariko barafashanya n'umubare wa M23, ni nyuma yuko n'abasirikare Burundi bonyene bavuga yuko gushika ubu ngubu ibikorwa biriko birakorwa n'igisirikare ca FARDC ari ibikorwa bidasiguritse kandi biteye ubwoba n'amakenga ku basirikare b'u Burundi. Umwanya no ku mwanya niba abo bita abawazarendo bahabwa amategeko yuko uwitwa umututsi wese ari bwicwe, abasirikare b'u Burundi rero bagatebwa ubwoba n'ayo majambo akomeye cyane igisirikare ca FARDC gitanga nyuma yuko n'abasirikare b'u Burundi haba harimwo abo mu bwoko butandukanye. Abo rero bakaba bariko barakubagurwa na cane ko umwe mu basirikari yarokotse ku icumu kandi agatoroka iryo cumu ry'abo bita abawazarendo. Bivurwa yuko rero ari icumu ryari riteye ubwoba na cane ko ivyo vyose vyamushikiye nyuma yuko yari atari kumwe n'abandi basirikare b'u Burundi. Bivurwa yuko rero yari yahevye igisoda na cane kumvo zo kuraba yuko umutekano wiwe wari ugerame. Abasirikare b'u Burundi rero baratatanye nyuma yuko buri wese yakijije aye, yari mu ntambara yabahujije muri mushaka inyuma yuko hari ibintu bikomeye cyane vyari bihejeje kwibonekeza. Gushika ubu rero nimunyemerere tuganuke kuri aya makuru akomeye cyane avurwa mu gihugu c'u Burundi ajanye n'umugambi ukomeye cyane w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero muri Etat Major no mu biro vy'umukuru w'igihugu atangingo nimwe bariko barumvikana ko na cane ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya arashobora gukurwa mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi. Hariko haribazwa niba amagara yiwe nyene biravurwa yuko yoba yarahawe isumo, ariko gushika ubu igiteye agashavu ibihangange mu gihugu c'u Burundi nuko umukuru w'igihugu agihema. Abene igihugu bariko barabaza niba umukuru w'igihugu yoba agihema, ariko amakuru yo kwizerwa umukuru w'igihugu arameze neza nubwo amagara yiwe umwanya ku mwanya ariko arageramirwa. Ayandi masoko rero akemeza yuko hari umudogiteri yitwa Jire aturuka mu gihugu c'Ubwongereza ariko arakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero urongoye igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayubaha hamwe n'akarwi kiwe bakimuriko. Bivurwa yuko gushika ubu ngubu hari abajenerali bashika batatu baba bashigikiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko itegeko umukuru w'igihugu yaciye atanga kuri uyu muvugizi w'igisirikare c'u Burundi, iryo tegeko riciye rifutwa na General Prime Niyongabo na cane ko vyari bibereye mu nama ikomeye cane y'abajenerali bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi general rero
general rero General Prime Niyongabo akaba yaje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yo kubona yuko igisirikare cy'u Burundi cyahemukiwe n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayandi masoko rero ashigikiye umukuru w'igihugu akavuga yuko ibi vyose ari ukwambika ibara umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko ivyo rero atagihamya bifise na cane ko bica vyumvikana yuko ukurungika abasirikare b'u Burundi ku rudandazo nanone rwabaye no kumwumvikano wari hagati ya Felix Antoine Tshisekedi no kumwumvikano w'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bica vyumvikana yuko nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ivyo babigiye kumukwegera akarambara. General Prime Niyongabo nyene arajeje kwigarurira igisoda cy'u Burundi na cane abasirikare bategerezwa kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo guhangana n'umwari wa M23. Ndababwira ukuri rero umwari wa M23 urateye uruhagarara cane nga mu gihugu cy'u Burundi na cane ko abasirikare bahiye ubwoba, umwanya ku mwanya barafise ubwoba n'uryamye ntabasha gusinzira. Biravurwa yuko rero umusirikare wese aho aherereye aba ariko yikanka umugwanyi wa M23 na cane bivanye nuko bagwanye muri iyo ntambara yari yabahuje mu misi yaheze. Abasirikare bacu baravuga yuko ivyatumye gushika ubu ngubu batahuka bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo harimwo ibikorwa bitandukanye na cane ivyibonekezaga mu gisirikare ca FARDC. Abasirikare ba FARDC barakubagura abasirikare bacu b'u Burundi nyuma yuko umwe aranashobora no kwitaba umuremye. Gushika ubu rero abasirikare b'u Burundi bakaba babazwa nuko gushika ubu ngubu hari ibiziga vy'abasirikare bitaratorwa na cane bivanye nuko intambara yari ibandanije gukomera cane. Abasirikare b'u Burundi rero bakaba bemeye yuko bagiye gushikiriza abaryango babuze gushika ubu ngubu, bikaba bivurwa yuko abaryango babuze ababo gushika ubu ngubu vyo babihejeje gukomera cane nkuko bariko barakorora amosozi kuko umuvyeyi wese nyene abariko araririra umwana wiwe. Gushika ubu rero ibiriko biraho mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ndabibutse yuko bivurwa yuko Colonel Pascal gushika kuri iri genekerezo ariho yahejeje kwitaba umuremyi. Ayandi masoko yacu yibanga akemeza yuko mu gisoda cy'u Burundi hari indyane ziteye ubwoba. Biravurwa yuko rero General Prime Niyongabo yoba agiye gutanga umuco kuvyerekeranye n'urugamba abasirikare b'u Burundi barimwo ariko badatahura itegeko rero ryo gusubiza abasirikare b'u Burundi mu rugamba ruriko rubahuza n'umwari wa M23 nyuma yuko bonyene barahirira bakarengwa yuko batazosubira kugwana n'umwari wa M23 bivanye n'ivyo baboneye ku rugamba. Ivyo baboneye ku rugamba rero birateye ubwoba nkuko bishikirizwa na bamwe mu basirikare batandukanye baturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu ibanga rero hari amakuru akomeye cyane twahejeje kuronka, nimunyemerera ku munsi w'ejo tuzabashikiriza amakuru akomeye cyane avurwa kubijanye n'igandagurwa ry'abasirikare batari bakeyi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko bitomorwa nabo basirikare gusa batashimye yuko tuvuga amazina yabo kumvuza umutekano wabo. Abasirikare batanguje bijanye n'ubugumutsi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bamwe muri abo baciye bagandagurwa. Ninde yoba yarabagandaguye nimunyemere tuzomugaruke ko mu yandi makuru yacu akomeye cyane abayejeje kudushikira. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu muri Etat Major n'inama itarahera na cane ko ibiriko birakorerwamwo ari ibintu bitandukanye. General Prime Niyongabo inama yakoresheje irarabana n'ibibazo bitandukanye vy'umutekano muce woba ugiye kwibonekeza mu gihe umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akirongoye u Burundi, ariko nanone agahimiriza abasoda b'u Burundi yuko umusi yofata ubutegetsi bagasubiriza umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza igihugu cy'u Burundi kizosubira mu kugira amahoro n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi bazongera kugira agashavu nkuko kuri ukunguku biriko biribonekeza. Abasirikare b'u Burundi rero barafise agashavu na cane n'intwaro y'agahotoro. Kuri ubu rero bakaba barahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu hongerejwe umutekano nkuko twahora tubibabwira. Umukuru w'igihugu niko kariryo ko nyene asigaranye ko kuba kabuza abasirikare b'u Burundi kuba batangaza yuko umukuru w'igihugu yakuye ko. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu ntariko arasohoka ku kirimba ciwe gerereye Igitega. Biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya murashobora kumviriza amasase ibiko binini vyumvirijwe
ngaha ku kirimba ciwe giherereye Igitega. Ayandi makuru rero akomeye cyane nyuma y'uko ibihugu vy'amakungu vyatanguye kwibonekeza mu guhereza gasopo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumvirizwa y'uko nawe nyene ashigikiye amajambo akomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi yashikirije ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Ayandi masoko rero akemeza y'uko ivyo bihugu harimwo ibihugu bitandukanye, ibihugu vy'ibibanyi bivugwa y'uko gushika ubu ivyo bihugu bibanyi vyatangaje ijambo rikomeye cyane aho ku telefoni ngendanwa umukuru w'igihugu c'u Buganda yavuganye na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu tukaba tukiriko turarondera ibijanye n'amajambo akomeye cyane yoba yashikirijwe nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya wenyene arashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Umwanya ku mwanya rero biravurwa yuko yatewe ubwoba, kuri ubu akaba afise ubwoba n'igishika ko umwanya ku mwanya M23 yoba igiye kugaba igitero gikomeye cyane. Gushika ubu rero abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ivyatangajwe ku telefoni ngendanwa nyuma yuko iyo telefoni yari turutse muri State House. Amakuru rero akomeye cyane tugira ngo yose tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ajanye n'ibihugu biriko biratererera uyu mugwi wishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biratangazwa yuko rero hari abarwanyi batandukanye babarungikiwe bamwe mu ntwazangabo zikomakomeye. Bikavurwa yuko rero leta y'u Burundi yafashe ingingo ikomeye cyane yuko gushika ubu hari bamwe mu bapolisi bari mu myimenyerezo, hakaba hari n'abandi barungitswe Kinshasa kugira ngo bacungerere umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ayandi masoko rero akemeza yuko nubwo biri uko mu gihugu c'u Burundi hibonekeje umugwi mushasha wa Larube nkuko twahora tubibashikiriza. Uyo murwi rero wibonekeje mu bikorwa bitandukanye na cane ko nawe nyene warahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu ataho afise ho guhungira na cane ko gushika ubu umwanya ku mwanya umusirikare wese yo mubona arashobora guca amushiramwo amasase na cane yuko mu minsi yaheze ku igenekerezo rya gatandatu kigara mu mwaka wa 2023 niho twabashikiriza inkuru yuko ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatswe kugandagurwa n'abahora bamugenderera, ariko bamwe muri abo baciye bahagarikwa. Gushika ubu tukatutararonka agakuru kabo iyo boba bapfungiwe. Bamwe rero bakavuga yuko abo basirikare bibonekeje muri uyo mugambi bo bari mu karwi Kajinari Prime Niyongabo na cane abandi bakemeza yuko bo bari barongitswe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gushika ubu rero nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye araraye, ariko ntibucana cane ko umutwe wiwe uriko uratekereza ibitari bikeyi na cane bivanye n'ibiriko biramukorerwa. Umukuru w'igihugu umwanya ku mwanya ataka ryo afise ko kuba yotangaza ijambo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, nubwo nanone nawe nyene yarungitse abasirikari sinzi ku kirimba ciwe. Gushika ubu ngubu bikavurwa yuko ikirimba ciwe gerereye mu Kirundo. Gushika ubu ngubu coba carafatiriwe n'igihanganje General Prime Niyongabo. Amasoko yacu y'ibanga aremeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adasigaje indwi zibiri ari ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa nanone turategereje ngo turabe neza ibiriko biravurwa niba vyoba ari ukuri, dutange umuco kubiriko biraboneka. Nimunyemere rero amakuru yacu tuze kuyabandaniriza mu yandi makuru yacu aza. Turaza kugaruka tubashikiriza idonido kubijanye n'abasoda b'u Burundi gushika ubu ngubu bagandaguriwe ku kibuga c'indege muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ku kibuga c'indege rero mpuzamakungu ca Goma. Amasoko yacu rero duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane, abo basirikare bashika 10 bagandaguriwe kuri ico kibuga nyuma yuko biboneka yuko ngo nyene ari bo baratanguje ibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugomora abandi basoda kugira ngo bavanwe kuri iyo ntambara iyariko irabahuza na M23. Rugamba rero rurabandanije na cane ko igisirikare c'u Burundi gihejeje kubeshuza ibiriko birakorwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi na cane ko wenyene ahabwa itegeko n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemere rero tuze kwigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, turaza kugaruka tubashikiriza ayo makuru nandi avurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.